Mana yacu nishimwe. Turashimiye Imana Data wa twese yadushoboje kurangiza iyi ndwi turangije tura amahoro, kandi ikabitwemereye gutangura iyindi. Ni ca kiganiro c'urufatiro rw'amasengesho twama tubashikiriza uko indwi itanguye, kugira ngo dusangire hamwe ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ridushoboza, ijambo ry'Imana twubakako nk'urufatiro, kugira ngo tuze turangize indwi yose tura amahoro. None rero twagomba dusangira amajambo y'Imana ari mu gitabo ca Zaburi 91. Turasoma ngaha ku murongo wa mbere haravuga ngo, uba mu bwigobeko bw'isumba vyose azokwama ari mu gitutu c'ishobora vyose. Ndabwira Uhoraho, nturubuhungiro bwanje n'igihome kinkingira, Imana yanje nizigira. Kuko ariyo izogukiza umutego w'umutezi n'ikiza gihonya, izokubundikira mu moya yayo, kandi uzohungira musi y'ivyubi vyayo. Ukuri kwayo ni nk'inzo y'icuma co kwikingiriza. Ntuzotinyishwa n'igiteye ubwoba mw'ijoro, canke n'umwampi urashwe ku murango, canke n'ikiza kigendagendera mu mwiza, canke n'agatikizo kayogeza mu mashoka. Abantu 1000 bazohindikirana iruhande yawe, n'ibihumbi 10 iburyo bwawe, ariko ntibizogushikako. Uzobirabisha amaso yawe gusa, ubona ingero y'abanyakibi. Imana yacu nishimwe. N'aya majambo y'Imana dusangiye, kandi amajambo y'amasezerano y'Imana. Amasezerano Imana isezeranira abantu bayo. Hari amasezerano Imana yasezeraniye abayikunda, abayubaha, abantu bagendera mu bwigobeko bw'isumba vyose, abantu baba mu gikiriza c'isumba vyose. Abo bantu bafise amasezerano, abo bantu ntibavumika, abo bantu naho bagwanya niho batsinda, abo bantu naho batega ntiboshika hasi, kubera ko amasezerano y'Imana ivuga ngo umuntu aba mu bwigobeko bw'isumba vyose azohora mu gitutu c'ishobora vyose. Imana nishimwe. None rero na yawe y'amasezerano muri ino ndwi yose tugiye kumara, birashoboka ko hari ibintu biriko birakugwanya, birashoboka ko hari abantu bakwifuriza inabi, birashoboka ko hari abantu bagenda bagutega imitego mu kazi ukora, birashoboka ko hari abantu bagenda bagutega imitego, hari abantu baguteza imisi. Ariko nagira ndakubwire ngo Imana yarasezeranyira isezerano, iravuga ngo abantu 1000 bazohindikirana iburyo bwawe, n'ibihumbi 10 bihindikirana ibumoso bwawe, ariko weho ntacu uzoba. Nagira ndakubwire ngo ntacu uzoba. Ntugire ubwoba naho umaze imisi uhagaritse umutima, ntugire ubwoba naho umaze imisi ufise ubwoba. Niwizera Imana, wizigira Imana gusa, Imana igiye kugutabara, nawe uzobona ingero y'abanyakibi. Abumvise amajambo y'Imana, Imana ibahezagire. Mana turagushimiye kuri Imana nziza yitwararika abantu bayo. Ndasengeye umuntu wese amaze imisi amerewe nabi, ari mu gahinda, ari mu bibazo, kubera imitego y'abansi, imitego y'abantu babi, imitego y'umugwanizi agenda acamwo. Umuha intsinzi muri ino ndwi, abona intsinzi, kandi azabona ingero y'abanyakibi, ku bwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen.